turafise imvo. Ubwa mbere imvo dufise yo kwama dufise ivyizigiro ni Imana imwe dusenga ngaha muri Uburundi. Ni Icivugo ku ngoma y'Uburundi cari Imana Umwami Uburundi. Imana yama iri imbere kuva kera na rindi. Uburongozi kugira ngo ntibutera amacakubiri ubwa mbere n'ubwubakire ku Mana. Tubanze tumenye ko Imana ifise ikibanza ca mbere. Uburundi bwacu rero twebwe Imana yaratwiyeretse, ico ni cambere kiduha ivyizigiro. Ikigira kabiri ni yerekwa twarose. Abarundi bararose yerekwa kuva kera na rindi. Abarundi bavuga ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Nta mu missionnaire yari bwaze ngo avuge ngo Imana ngo yavuze igihugu c'amata n'ubuki Kanahana. Uburundi abakera bo nyene babona bati ni igihugu c'amata n'ubuki, bose bacabyita Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Usomye muri Bibiliya igitabo cyo gusubira mu vyagezwe Deuteronome ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 11 niho bavuga ingene igihugu c'amata n'ubuki cari kimeze, igihugu ca Kanahani bene Israeli bariko bajamwe. Ico gihugu ni igihugu ngo c'imisozi, ngo amazi ngo yiburuka mu mariba, ngo no mu mibande. Naye mu Burundi sivyo bihari. Ngo igihugu c'imisozi, Uburundi si igihugu c'imisozi. Ngo igihugu kirimwo ubutare bwishi. Uburundi ntiburimwo ubutare bwishi. Ikigira gatatu nuko turi umwe. Haja kuronka ihanga ugasanga ni umwe, tuvuga ururimi rumwe. Murazi ubwo butunzi ngene bungana. Ururimi rumwe. Ugira ngo ni heshi n'ibihugu vyinshi usanga bavuga ururimi rumwe. Usanga ururimi bavuga ari urwigano. Mugabo twebwe iyo Mana yaraduhaye turaba umwe. Turi kumwe twese ntihajya murandabwira turi kumwe twese birashoboka. Nurunani gusenyera ku mugozi umwe. Umwe araja gusenya hariya uwundi hariya kuko biranditse. Imana ntitanga ingabirano zimwe. Hariho ufise ubwenge bwo kuvura, uwundi akaba umurimyi, uwundi akaba umubaji, uwundi akaba umwubatsi. Muga mwese muriko murakora muhuriza hamwe. Nico gituma urukundo aho hantu hambere rubonekera ni hajya handitse ngo umwe wese nabone ko mugenzi we afise icamurusha. Kuko uri kuramusaba wewe okwanka umuntu ugiye gusaba nawe urafise icumurusha, nawe agira gusabe. Mwese muca mukundana kuko umwe wese akurikije ingabirano yiwe yubaka uwundi, uwundi akubaka uwundi. Ikindi kintu rero kiduha umwizero ni imbona kazoza, la vision. Uri kujahe utazi yaja ntazimira ntanacererwa kuko hashitse hose aba yashitse. Burya kera mu bintu vyatumye tudatera imbere ngaha muri iki gihugu twari tumeze nk'inkoko. Inkoko irasohoka, programe yayo ntizi kwiri hariya tayariya, ibonye agatetaha yiruka hariya, yabona kandi ahikiruka hariya. Ariko iyo ufise intumbero vision uba ufise inzira. Uwavuze uti jewe shaka gushika haje uramenya ko utarahashika, ukamenya vitesse ufata, ico gihe ugenda neza. Twebwe rero twaragize Imana iratwibira iryo banga, iratwereka kuko ntushobora kugira vision utari kumwe n'Imana. Nta numwe azi bizobejo, nta numwe. Ejo hazoza nta numwe haza. Mugabo kubera Imana irakubwira iti ngahajya hazoba hameze uku, wemenye ingene uvyipangako. Ndanezerwa cyane kuko nasanze njya mbona kazoza koko yabaye y'Abarundi. Ndaryoherwa iyo mbonye babaye n'igihugu bamwe bo mu rutoki, twara tubago nabo mu rutoki. Uko bariko aravuga ngo imbona kazoza yanje. Ntimbwira imbona kazoza yawe. Ngo ntegerezwa kuba meze uku nuku nuku. Birahimbaye. Nimbona kazoza y'Abarundi.